gihugu c'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.bi. Humura Burundi. Kuri mikro muri kumwe na Ines Gakiza. Lusikabera na ingenieur Egide Mwemero niwe bariko baramfasha mu buhinga bw'ivyuma. Mwakoze kwita bisango kaze mu kiganiro Humura Burundi cyo kuri wa gatatu igenekerezo rya 22/2020 duhere ku ngingo nkuru gishimikiyeko. Kugira amahigwe umukandida yifuza Petero Nkurunziza hari bamwe mu banywanyi b'umugambwe yagiye aregeza inyuma ku ruyeri muri kino kiganiro murabikurikira. Nta warongoye Burundi abanje guhirika ubutegetsi leta izosubira guha uburusho itegeko ryaraye ritowe n'inama nshingamateka. Mu bijanye n'ibidukikije naho turababwira ivy'imvura yaguye mu ijoro rishirwa ku munsi wa kabiri yononye mu makomune ya Gihanga na Mpanda abantu barenga 500 uyu munsi ntibagira aho bakika umusaya. Mukanya idonido Nongere ndabaramutse duhere mu gisata c'umutekano. Ikiziga c'umuntu w'umugabo catowe mu gatondo ko kuri wa gatatu ku mutumba Nyarugera zone munini commune n'intara ya Bururi. Ico kiziga catowe mu murima w'ibijumbu gitekeye mu musegetera. Uwo yishwe yari umutama w'imyaka irenga 60 azwi ku izina rya Porotazi nkuko bivugwa n'abanyagihugu bo kuri uwo mutumba. Ababanyi biwe bavuga ko bamuheruka ku munsi w'Imana. Dutandukira ubunaho igisata ca politique. Ubutigu busa n'ubwageze mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Buke isango ryo gutora uzoserukira uwo mugambwe mu matora y'umukuru w'igihugu ririko riregereza. Isoko rya RPA muri uwo mugambwe rimenyesha ko amazina y'uwuzowuserukira azova mu ikoraniro kaminuza ridasanzwe rizoba ku munsi w'Imana. Idonido na Innocent Valentin Singira nkabo. Igikorane bitegekanijwe ko gitangurira ikoraniro kaminuza ry'umugambwe CNDD-FDD kiratangura mu masaha makari imbere. Iryo koraniro abagumya banga baririndiriye nk'inda y'imvuka. Inda kubgabo bitezemwo umukandida aserukira uwo mugambwe mu matora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe mu kwezi kwa gatanu kuza. Kugeza n'ubu rero amazina aguma garuka ko bashobora gutorwa guhiganirwa ico kibanza aracari aya Pascal Nyabenda arongoye inama nshingamateka na Evariste Ndayishimiye asanzwe ari umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe. Kubw'isoko rya RPA muri CNDD-FDD bitegekanijwe ko amazina y'abazoniganirwa ico kibanza cyo guserukira umugambwe mu matora y'umukuru w'igihugu azotangwa hagati na hagati mu ikoraniro. Irindi soko rya RPA muri uwo mugambwe rivuga ko abazokwitaba bose iryo koraniro bategetswe ko bose bazoba bari mu gikorane kuva gitangura kugeza gihere. Ni ukuvuga ko bazomara imisi 3 bari mu masengesho uhereye kuri uyu wa kane kugeza ku munsi wa gatandatu. Bisigura ko abo bitegekanijwe ko bazotorera umukandida CNDD-FDD bazoba bavugiwemwo n'Imana. Gutyo nkuko isoko ryacu ribivuga muri uwo mugambwe bakagomba kwerekana ko nuwo bazoba batoye ari Imana izoba yamuberetse. Muri uwo mugambwe aba n'abandi babona ko icuka kibi kiriho muri kino gihe mu mugambwe CNDD-FDD gishobora gutuma Nkurunziza yisubirako kuvyeri yasezeraniye abarundi ko atazogaruka. Urakoze Innocent Valentin Singira nkabo tukivuga ibijanye n'imyiteguro y'amatora mu mugambwe CNDD-FDD harahera amezi arenga 2 umwe mu ntwazagabo z'igisirikare c'u Burundi wo mu rwego go hejuru agenywe kuja guserukira Burundi mu gihugu co hanze ariko gushika n'ubu akaba ataragenda. Iyo ntwazangabo ikaba yoba yaranse gukurikiza itegeko ry'umukuru w'igihugu. Bamwe n'abandi babona ko ukwanka kujayo vyoba bifitaniye isano n'ibihe by'amatora u Burundi bw'imirije. Ni nkuru ya Eloge Divin Remesha.
Lieutenant General Silas Ntigurirwa yari asanzwe ari umunyamabanga yamaho mu nama y'igihugu ijejwe umutekano. Kwigenekerezo rya 31 Gitugutu 2019 akaba ari umukuru w'igihugu yagenewe umusubirira muri ayo mabanga araheza musubiriza Colonel Pierre Claver Nzisabira. Lieutenant General Silas Ntigurirwa yaciye agenwa mu mabanga mashasha yo kuja guhagararira igisirikare cy'u Burundi mu gihugu cy'Ubushinwa. Nk'uko amakuru ava mu begereye ubutegetsi bwa Gitega abimenyesha, iryo teko ryo kumugena amabanga mashasha kure y'u Burundi ntiryakiriwe neza na Lieutenant General Silas Ntigurirwa, cyo kimwe na bamwe mu bapolisi n'abasirikare bakuru bavuka mu ntara ya Cibitoke, intara Silas Ntigurirwa asanzwe avukamwo. Isoko rya RPA mu begereye ubutegetsi bwa Gitega rimenyesha ko kuva agenwa mu mabanga mashasha gushika ya mango, Lieutenant General Silas Ntigurirwa ntarava mu Burundi ngo agende mu Bushinwa kurangura amabanga yashinzwe. Amakuru yo kwizera dukura kuri iryo soko rya RPA amenyesha ko Lieutenant General Silas Ntigurirwa cyo kimwe n'abasirikare be n'abapolisi bakuru bavuka mu ntara ya Cibitoke bafashe iryo tegeko nk'iryo kumwegeza kure kubera ko yohava bera intambamye Petero Nkurunziza mu mikenyuro yiwe ategekanya gukoresha mu bijanye no kugena umukandida mu kibanza cy'umukuru w'igihugu azotangwa n'umugambwe CNDD-FDD. Umugambwe Silas Ntigurirwa yahozemwo bakiri mu ishamba nk'umuharugwana. Tukivuga ibijanye na politike na nababwiye mu ntango, itegeko rishinga uburusho buhabwa abakuru b'ibihugu bahejeje ikiringo cabo cyo kurongora igihugu ryaremejwe n'abashinga amateka kuri uwa kabiri rikumira abakuru b'ibihugu bamwe barongoye Uburundi. Vyongeye iryo tegeko biraboneka ko ryubakiye ku macakubiri naho bitari ku mugaragaro. Idonido na Clovis Niyonzima. Ikintu gishashira nteguro y'itegeko ritanga uburusho kubahoze barongoye igihugu ryazanye n'ubusho budasanzwe buzohabwa barongoye igihugu mugabo batowe n'abanyagihugu icyo bita suffrage universel direct mu kinyamazuru. Ubwo busho nabwo nuko barongoye igihugu bagiye ku butegetsi batowe n'abanyagihugu bazoronswa umuriyadi w'amafaranga y'amarundi kandi bakubakirwa ingoro imwe aho bifuje mu gihugu ku mahera y'igihugu. Naho abashinga amateka batoye integuro basaba ko umukuru w'igihugu yotekererwa muri yaridi, integuro yo yategekanya ko umukuru w'igihugu yotekererwa amafaranga angana n'imiliyoni 500. Bisigura ko bazoronsha ubwo burusho ari Petero Nkurunziza n'umuryango wa Melchior Ndadaye. Ubundi burusho butegekanywa muri iyo nteguro yarayitowe busa n'ubundi burusho bwari buhasanzwe butegekanywa n'itegeko rigenga uburusho bwari busanzwe buhabwa abahoze barongoye igihugu. Icahindutse nuko ubatawahoze ari mukuru w'igihugu azosubira kuba umukenguza amateka ubuzima bwiwe bwose. Ivyo navyo bakaba babikoze hisunzwe ibwizwa nshingiro ririho muri kino gihe. Iruhande y'abagiye ku butegetsi batowe n'abanyagihugu, iyo nteguro irategekanya ko n'abahoze ari abakuru b'ibihugu bagiye ku butegetsi habaye kumvikana hagati y'abanyepolitike nabo nyene bazoronswa uturusho tumwe. Nkuko umushikiranganje Aimé Laurentine Kanyana bisigura ngo nta kundi bari kugira baje ku butegetsi habaye amatora. Iri tegeko riraba abatowe gusa, hariho abatatowe mugabo bagerageje gusofa igihugu ko bashoboye kandi atamakosa ya kudeta bagirizwa. Abo rero navyo nyene biratomoye muri iri tegeko. Vuga rero iri tegeko riraba bato rikaraba nabo bagiyeho par consensus. Abakudeta bose exclu. Nukuvuga ko bazoronswa utwo turusho ari abasigwa ba President Cyprien Ntaryamira, Sylvestre Ntibantunganya na Domitien Ndayizeye. Iyo nteguro yamirira kura barongoye Burundi babanje guheka ubutegetsi. Abo nabo ni Jean Baptiste Bagaza na Petero Buyoya. Umushikiranganje Aimé Laurentine Kanyana akamenyesha ko ata muntu yo kwihanganira na gato abantu nkabo. Logique mugabo batari umuganirwa gasari yatanguye. Nta numwe yarafite uburenganzira wo kuja en dehors. Kudeta zo zagiye ziraba inyuma, nta muntu numwe yoronka excuse numwe, nta numwe yibereye. Kuko intango bari bayibonye ategereza kuja muri iyo logique ngo gasore yashizeho. Jewe akaba ari uko ndavyumva. Hanyuma abo rero no kuvuga ko tugiye kubashigikira ngo bagize neza mu gutesha umurongo abarundi bari biyemereje mu kwitorera umuganwa atari umuganirwa gasore, twoba dukoza amakosa badushikiye n'abazobandanya. Abihweza ibintu n'ibindi bakabona ko iyi nteguro yatunganijwe mu ntumbero yo gukumira abana bariya kandi bikaboneka ko iryo kumira rishingiye ku gatima k'amacakubiri. Muri abo barongoye Burundi bakumiriwe kuronka uburusho kubera bahiritse ubutegetsi si President Buyoya na President Bagaza gusa, mugenzanje akaba yibagiye President wa mbere Michel Micombero. Ibiganiro vya RPA mu bisanga ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye: Facebook, YouTube, Twitter no kuri website @RPA_BI.
Ikiganiro humura Burundi kirabandanya dutandukira igisata kijanye n'intwaro umugambi w'urunani kosesona ujanye no gukata amafaranga ku mishahara y'abigisha si uwuyu munsi kuko watanguye kuva mu mwaka w'2017 mu ntango urunani kosesona gwakasa ayo mafaranga ruvuga ko arayo gufasha abatishoboye bo mu ntara ya Kirundo. Walter Kwizera. Mu mwaka wa 2017 mu kwezi kwa gatatu abigisha bose bo mu gihugu basanze ku mishahara yabo hagiye harakugwa ko amafaranga ngana 2,000. Ayo mafaranga bakaba bayakaswe ku mishahara yabo amezi abiri yose mu kwezi kwa gatatu no kwa kane. Abo bigisha batanguye kubazanya aho bahari ko haje amafaranga yabo. Ico gihe bamaze gutohoza niho basanze ari urunani rw'amasendika kosesona urunani ku bwabo bigisha rutari rusanzwe ruzwi. Mu gihe mu Burundi haharugwa bigisha 281 biboneka ko muri ayo mezi abiri gusa urunani kosesona rwabatwaye miliyoni zirenga 320. Abigisha bakavuga ko batazirengero ry'ayo mafaranga. Kubwabo bigisha urunani kosesona rwisiguye ruvuga ko ayo mafaranga ari ayo gufasha abanyagihugu bo mu ntara ya Kirundo bari bugarijwe n'inzara ico gihe. Ibitanyuza abatari bake muri abo bigisha bivanye n'insiguro bahawe kuko nayo mafaranga yakoreshejwe. Ivyo vyarongeye birisubiriza mu mezi ya Ruhuhuma na Ntwarante umwaka wa 2019. Aho abigisha bamenyesha ko basanze ku makonte yabo hakaswa amafaranga 2,500. Ivyo vyakozwe mu kiringo c'amezi abiri no kuvuga 5,000 kuri buri mwigisha. Umuntu agwije n'abigisha bari mu Burundi biboneka ko urunani kosesona gwatwaye miliyoni 405 z'amafaranga y'amarundi. Naha nyene abigisha batari bake bakavuga kuretse ko batagishijwe inama ntibazi n'icyo ayo mafaranga yakoreshejwe. Umuntu ateranyije ayo mafaranga y'ayo meza n'abigisha bakaswe kosesona yatwaye miliyoni zirenga 700 z'amafaranga y'amarundi. Ivyo bije kunyugwa n'ingingo y'urunani kosesona igamije kubakata amafaranga 500 ku kwezi kandi kuri buri mwigisha. Ivyo vyari bitegekanijwe ko bizotangura gushirwa mu ngiro mu mpera z'uku kwezi kwa nzero. Buri kwezi rero kosesona yo kwegeranya imiliyoni zirenga 40. Abatari bake mu bigisha mu mihingo itandukanye y'igihugu bakaba bariyamirije iyo ngingo y'ukubakata amafaranga ku mishahara yabo bavuga ko ari y'agahotoro. Kubgabo bose ntibahurikiye mu runani kosesona vyongeye bakavuga ko bafise n'amakenga kubijanye n'icyo ayo mafaranga azokora. Umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu mu Burundi CNDH mwitangazo washize ahabona kuri uyu wa kabiri wasavye ubushikiranganje bw'abakozi ba leta kubangira kuri iyo ngingo yo gukata amafaranga ku mishahara y'abigisha mu kurindira ko hakosogwa izindi ntonde z'abigisha bazoba bateye umukono biyemeza ko bashigikiye uwo mugambi wo gukata ku mishahara yabo amafaranga 500. Bafatiye rero kuri ivyo vyaraye bisabwe n'umugwi w'igihugu jejwe agateka kazina muntu CNDH bamwe mu bigisha basaba ko intonde z'abifuza gutanga intererano ya kosesona zokogwa bushasha izari zarakozwe zigafutwa. Abo bigisha co kimwe na bamwe mu babarongoye mu masendika basigura ko hari abishize ku ntonde kugutinya kugirirwa nabi kubera iterabwoba badashigikiye uwo mugambi wa kosesona bari bahitiye bagirirwa. Jocelyn Ndayizeye ni cegera c'urongoye sendika CGPB. Iki cegeranyo cyakiriye neza ingingo zivuyemo harimo ingingo ivuga yuko hagiye gutanguzwa ibiganiro hagati ya CGPB na CPDIC nabo muri kosesona. Ico twagishimye kuko ibidasohotse ngaha bizosohokera muri ivyo biganiro. Hanyuma ariko ko hariho mbere n'ibitashoboye kuvugwa hajya byasabwe. Ivyo navyo byofatirwa ko kuko navyo birakomeye gose. Twizera ko kuva uyu mugwi usohoye iki cegeranyo ababijejwe bose boraba bakabikorera. Nimba havuzwe yuko abarongoye indero mu ntara bohagarika gusinyisha abigisha ku nguvu mu kuja muri kosesona, byumvikane ko ivyabaye imbere y'iki cegeranyo byose ari ubusa kugira ngo ntihagire uzosanga yarasinye ku gahato ku gitsure bidaciye no mu mategeko. Dusaba rero cyane cyane umushikiranganji w'akazi ko ahubwo hoba ifishe imwe ku masendika yose abigisha bagasubira kwiyandikisha gushasha kuko twabonye mu gukatwa amafaranga bakoresha isinyatire y'umuntu yiza y'umuntu akishira ku ifoto yiwe iyo fishi kabimwe mu gihugu cyose hanyuma bikabona gutwagwa mu bushikiranganji bw'akazi kuko umushahara w'umuntu ari ikintu gikomeye cyane ni cibare cy'umuntu na leta ikingira.
Jocelyn Ndayizeye cegera c'urongo sendika CGPBU yabishikirije kuri uyu wa kabiri CNDH ihejeje gushikiriza aho ihagaze ku njyane ziyerekeye Kosesona kuri uyu wa kabiri nyene indongozi zitatu z'amasendika atari muri Kosesona zari zimaze iminsi zifunzwe zararekuwe. Ayo mafaranga yakuwe ku mishahara y'abigisha batagishijwe inama ishirahamwe gishinze kugwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta Olicom yemeza ko yakoreshejwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD mu migambi yabwo atariyo yari yasiguriwe abigisha. Gabriel Rufyiri arongoye Olicom avuga ko ari ubusuma bweruye agasaba ko abatwara Kosesona ari nabo basanzwe bakura amafaranga kuri konte y'ugo runani bobazwa ivy'ubwo busuma. Ikome ryagomba ribonereho kano kanya ryiyamirize bimwe bivuye ku mutima bunyonyezi ubusuma buriko burakogwa n'inzego z'igihugu zifadikanije n'iki kintu citwa Kosesona. Twebwe mushyamwe Likome twaragerageje kurondera amakuru hirya no hino dusanga kuva mu mwaka wa 2017 witwa ngo Dr Pasteur Serge Ngendakumana ariwe sanzwe mbere ajejwe ngo ibikorwa vy'ubuhinga mu biro vy'umukuru w'igihugu ariwe yafashe ya mbere kugira ngo ayo mafaranga batangure kuyakura ku mishahara y'abakozi batagishijwe inama. Amafaranga rero twumvise ko asanzwe ari mu ibanki nkuru ya Republika y'u Burundi abayasinya ko kugira ngo asohoke n'uyu Serge Ngendakumana meje kubabwira agafatikanya n'uwitwa Victor Ndabaniwe hamwe na Emmanuel Mashandari. Aba bantu batatu nibo bajejwe gusohora amafaranga yose. Amakuru twaronse nuko hafi umuriyaridi yose bayakuye ko amwe ngo akagenda ngo agiye gufasha mugabo gashusanga akora mw'ivyo bintu bijanye n'ivyo bita ngo les appuis bonnes initiatives mu biro vy'umukuru w'igihugu ayandi agaca agenda mw'ivyo vy'imyamamazo mu mugambwe. Arico gituma mwumva n'uyu muntu wo mu biro vy'umukuru w'igihugu atanumwe mukomakoma. Tugomba rero dusabe mu vy'ukuri ko ibi bintu by'amafaranga amaze kuvako n'aba bantu basinya bakoresheje ubusuma babibazo. Arico gituma dusaba ko hoba audit. Yari Gabriel Rufyiri arongoye twarondeye Emmanuel Mashandari cegera c'urongoye Kosesona ariko yanse kugira ico ashikirije kuri radio RPA. Humura Burundi. Dutandukire gisata c'agateka abantu babiri bo ku mutumba na zone Gasenyi commune Buganda intara ya Cibitoke babuzwe irengero. Imiryango yabo imenyesha ko yarondeye mu busho bwose bwo muri iyo ntara ariko irababura. Ni inkuru ya Emmanuel Ndayishimiye. Abo banyagihugu babiri babuzwe irengero kuva mu ijoro ry'uwa gatandatu w'indwi iheze n'Indayahundwa Isayi umutama w'imyaka irenga 70 hamwe na Butoyi Seth Gabriel. Amakuru atangwa n'abanyagihugu bo kwibarabara rya kabiri rya Gasenyi muri commune Buganda aho bari basanzwe baba amenyesha ko batwawe n'imodokari ya Vena Miburo arongo iperereza mu ntara ya Cibitoke. Aya makuru nyene avuga ko iyo modokari yari mu urongo igipolisi muri commune Buganda Ildefonse Ndikumana batazira gica n'umupolisi azwi ku izina rya Nsenga. Abo bantu babiri ngo baciye bajanwa ahantu gushika ubu hataramenyekana. Mu miryango yabo bamenyesha ko barondeye mu busho bwose bwo mu ntara ya Cibitoke bagahebura bagasaba kumenyeshwaho ababo bari. Abanyagihugu bo muri commune Buganda bamenyesha ko batekewe n'ubwoba kuko atari ubwambere aho muri iyo commune hanyuruzwa abantu bakabugwa irengero. Telefone ya Emmanuel Bigirimana musanere wa commune Buganda yahamagara hakabura witaba. Urakoze nawe we Emmanuel Ndayishimiye. Tuve mu ntara ya Cibitoke tuje mu ntara ya Kirundo aho imirima y'abanywanyi babiri b'umugambwe CNL yaranduwe kuri uwa mbere ku mutumba Gihosha muri commune Kirundo. Abanywanyi b'umugambwe CNL bagiriza imbonera kure zirongowe n'umukuru w'uwo mutumba ko aribo bari nyuma y'ubwo bugizi bwa nabi. Hervé Niyuhire.
uwo baranduriye imirima yitwa Batwanoye Gilbert wo ku mutumba Gihosha zone na commune Kirundo akaba asanzwe ari umunywanyi w'umugambwe SNL nkuko isoko rya RPA aho mu ntara ya Kirundo ribimenyesha ngo bazindutse mu gitondo cyo kuri wa kabiri basanga ibitegwa bigizwe n'ibiyoba ibigori n'ibindi byaranduwe mu murima wabo wababa hectare 20. Bavyuka mu gitondo basanga umurima w'ibiyoba barandaguza bishigaje nk'indwi zibiri kugira ngo abisarure bakaca barandagurana n'imyumbati yari imikiri mitoya bagenda bashira hasi bahejeje baca baja mu wundi murima w'ibigori ivyeze n'ibiteze ivyeze barabihekura barabitwara ibiteze navyo batemagurira hasi bukeye baramuhamagaye nyene n'umurima araza kuko n'umurima wa se wiwe barajaniranije byose abakoze ivyo ngo nakagwe kimonera kure karongo n'utwara umugambwe CNDD-FDD kuri uwo mutumba nkuko twibwirwa n'uwo munyagihugu abantu rero kuri uwo mutumba kabisa gatotezo karakorwa cane gakorwa nabo nimbonera kure cane zizwi ku izina rya Karori niwo witwa Maguru atwara umugambwe CNDD-FDD na Karori atwara umugambwe uwo mugambwe nyene. Jeannette Kangoro mustanira wa commune Kirundo twamuronde kuri telefone yiwe ngendanwa kugira agice yivuze ko telefone yiwe yahamagara akabura uyitaba twibutse ko no kuri w'Imana hari umurima w'umunywanyi w'umugambwe SNL ugizwe n'ibitoke watemaguwe n'akagwe kimonera kure. Nari nababwiye mu ntango abantu barenga 10 nibo bakomeretse baguwe ko n'amazu mu makomune ya Gihanga na Mpanda intara ya Bubanza abarenga 500 ntibagira aho bakika umusaya biturutse ku mvura y'isegenya yaguye mu ijoro ry'uwa mbere rishira wa kabiri imvura yononye n'imirima itari mike Idonido na Hermes ntibanditse. Iyo mvura isegenya yaguye mu ijoro ry'uwa mbere rishirwa kabiri mu makomine ya Gihanga na Mpanda intara y'Ubanza yatumye abantu 14 bakomereka cyane baguwe ko n'amazu barimwo. Amakuru dukura muri ayo makomine amenyesha ko abantu barenga 500 batagira aho bakika umusaya muri kino gihe. Eka n'abarimyi bamenyesha ko imirima yarimwo ibitegwa by'inkore, imyumbati n'imiceri hamwe n'ibigori bitari bwere byose byatwawe ubu hari ibidengeri by'amazi gusa nkuko bivugwa n'umwe mu barimyi bo muri komine ya Gihanga. Ibintu byononekaye ni byinshi cyane twaremye inkore kuhegereye kwikaburimbi rya mu Cibitoki twaremye umuceri rucarurazana umusenyi mwinshi rurafurira nta kintu umuntu na kimwe azonoba hariho twari tugeze kugenya umuceri hari hasigaye nk'indwi imwe wose ucuhurungurukira mu mazi amazi agarukira muri Itabu hose ararengana hari n'abantu bimutse amazu hajya bo muri Itabu kumva yuko amazi yari yabaye umurenge. Abo barimyi nabo batagira bakika umusaya uno munsi bari mu kangaratete batera kamo leta n'abagira neza ngo babagarukireko. Uno munsi tumerewe nabi cyane twari twiteze kwimbura kuri nosezo ibintu byari byabonetse ariko ku kanyuma amazi akaba adukoreye akanyuma nyene ukuri twebwe ntitubona ukuntu tugiye kubaho twasaba leta ahubwo yabe ukuntu yodufasha mu makuru masha nayo ubundi hoho tugiye kuba abantu inzara yishe nyene dusabirize kandi twari twararimye tutagira n'abo dusabirize turamerewe nabi cyane. Uretse iyo mirima twawe muri amakomine Gihanga na Mpanda haharugwa amazu ashika 122 yabomotse burundu ayandi arenga 230 yabomotse ibihande bimwe bimwe. Tuve mu Burundi dusimbire muri Republika Iharanira Demokrasi ya Kongo ishirahamwe gitaho ibifungurwa ku isi PAM ryafashe ingingo y'ukugabanya amafaranga y'ibifungurwa agenewe impunzi zo mu ikambi yo y'Irusenda. Iyo ngingo bitegekanijwe ko izotangura kuja mu ngiro mu kwezi kwa Ntwarante kuza ikaba ariko itakiriwe neza n'impunzi ziri muri iyo kambi. Rachel Kagisi. Izo mpunzi zo mikambi ya Rusenda zivuga ko zigiye kwicwa n'inzara kubera amafaranga yo gusuma bahora bahabwa n'ishirahamwe PAM agiye kugabanywa mu icuro zibiri. Uyu numwe mu mpunzi abitwiganira. Bahora turonka dolari 12 zo dolari 12 umuntu w'impunzi iyo turima rero no kuvuga ko n'izo dolari 12 benshi bari bwo kutagira neza
rero no kuvuga iyo yindi ngingo pame ifashe yuko ushobora kuzoronka idolari 6 mu gihe n'izo 12 zitahora zidufosha by'ukuri turabona ko hatwe dufite imiryango abana abagore tugiye kwicwa n'ikigoyi. Izo mpunzi zisaba ishyirahamwe pamu kutagabanya ayo mahera kuko nayo bahora baronka batahora bayasumisha ngo ukwezi guhere ubuho ngo bizoca vyunyuka. Usaba pame no kuyongigo yoyihagarika ahubwo akadufasha mu kutwongera kuko izo dolari na 10 ntacyo zari zimaze kandi ubwo nizo sitandatu zije gusongera isi wabishoboye gushobora kugera hirya no hino ngo tuvugira vraiment kugira ngo iyo ngingo ntije mu ngiro kandi na pame iyo ngingo ntikurikize. Uruganda rwa RPA ntigwashoboye kuronka abo mwishira hamwe pamu kugira tumenye imvo yatumye bafata iyo ngingo cyo kimwe nabo mwishira hamwe rijejwe impunzi HCR. Humura Burundi. Nkuko mubimenyereye ku misi yose ya gatatu uyu numwanya w'ikigabane amagara soko y'ubuzima kuri wa 2022 mukurikira ibijanye n'imwe mu ndwara zifatira mu nda bita appendicite mwagiteguriwe kandi mugishikirizwa na Onesime Dushimagize. Amagara soko y'ubuzima. Amagara soko y'ubuzima ni ikiganiro gica ijya nino indwara zitandukanye ibizitera n'uburyo twozikingira. Ikiganiro amagara soko y'ubuzima gica ku radio ijwi ry'abanyagihugu RPA ku munsi wa gatatu. Turabaramukije bakunzi ba kino kiganiro tubana ikaze. Uno munsi tuganira ku ndwara bita appendicite ifata gahimba ko mu nda ariko appendice. Turatubona icyako gahimba kamaze mu kubaho k'umuntu. Ibimenyetso vyerekana ko kagwaye n'ingene ubufasha bamutabariza. Umutumire muri kino kiganiro ni muganga Nshimirimana Ara. Je nakibateguriye Onesime Dushimagize. Ndabahaye ikaze. Ndongeye kubaramutsa abakunzi ba kino kiganiro muteze yombi. Agahimba ko mu nda bita appendice gaherereye mu ihuriro ry'urura rutoyi intestinal n'urura rukuru go intest. Kare mu duce tw'umubiri bita les organes lymphoïdes tujejwe kugwanira umubiri aho duherereye. Ako gahimba rero nkuko n'ibindi bihimba by'umubiri bigwara nako nyene karagwara kandi katavuwe byihutirwa karashobora no guhitana ubuzima bw'umuntu. Imbere yuko tuja mu idonido ry'iyo ndwara ifata appendice umutumire muganga Nshimirimana abanza kutwiganira inzira ivyo umuntu afunguye bifata kugeza bihinguwe bimwe bigahinduka amaraso ibindi bigasohoka. Iyo umuntu aje ku mivyo kurya bica mu nzira canke umuyoboro bita esophage bigashika muri estoma bibanje guca ku mwango bita cardia. Iyo cardia rero navuga nka sphincter niyo ibuza ibiri muri estoma ko bisohoka bisubira kuduga bikasubira muri esophage canke umuntu akabiyoba. Rero iyo ivyo umuntu yariye biri muri estoma birayungururwa hari intambwe zimwe zo kuyungururwa canke digestion ziba hanyuma bigasohoka bikaja mu rura rutoya bimwe bita intestin grêle ariko naho nyine binyuze kundi mwango bita pylore sphincter du pylore. Agataho mu rura rutonya hariho igice ca mbere gitangura urura rutonya bita duodenum. Nico gice nyene naco kigizwe n'uduce tune. Rero mu gace ka kabiri bita duodenum 2 deuxième duodenum donc DD niho habera intambwe zikomeye za digestion canke ziyungurura ivyo umuntu yariye kuko niho hahurira ivyo bivuye muri estoma. Ivyo bivuye muri estoma bihuriyeho n'imisemburo bimwe bita enzyme de digestion. Izo enzyme de digestion zimwe zivuye muri pancreas ugwagasha izindi nazo ziba ziri mu ndugwe donc la bile niho na bile ihuriye. Hanyuma rero muri yo 2D niho habera novuga intambwe zikomeye za digestion canke iyungurura ry'ivyo umuntu yariye. Guhera muri duodenum ako gahimba ka mbere ka intestin grêle canke urutusogero rutonya ivyo umuntu yariye bikomeza ya ntuze ya za ntambwe ziyungurura
bisobanura ngo hariho bimwe bigenda birinjira mu maraso twe twita absorption, ibindi navyo bisohoka gushika yaho biza gushika mu rura rukuru bimwe bita gros intestin canke lokoro. Rero kwihuriro rya intestin grêle rwa rura rutonya n'urura rukuru hariho akantu k'agasozo canke agasunzu niko bita appendice. Rero ako ka appendice nta digestion yabera canke nta ntangwe za digestion zihabera, ariko ico gashijejwe ako appendice kari muri twa duce za organe bita les organes lymphoïdes, no duce tw'umubiri tujejwe novuga uburyo bwo kurwanira umubiri niyo bita defense immunitaire aho buba buherereye. Donc niyo izo bita organe lymphoïdes. Izo organe lymphoïdes rero zigizwe n'udu remaninkumi twita les cellules, donc les cellules de défense immunitaire. Hanyuma rero iyo ivyo umuntu yariye bigeze mu rura rukuru nibike biba bikomeza byinjira mu maraso, ahubwo biba bigiye gusohoka nk'umwanda mukuru gushikaho bisohokera. Appendicite rero ni ingwara ifata agasunzu canke agasozo kari mu ihuriro ry'urura rutonya n'urura rukuru gasanzwe uburyo bwihariye kari mu ma organe lymphoïde canke duce tw'umubiri ducumbikiye abasirikare b'umubiri aho duherereye. Bimwe mu bimenyetso vyerekana ko umuntu yafashwe n'indwara ya appendicite nk'uko bisigurwa na muganga no kugira iseseme rituma umuntu ashobora no kudahwa, aranashobora kumva amenetse umutwe. Ariko ikimenyetso gikomeye kinababaza cane no buribwe bwo mu nda buza giturumbuka. Appendicite nk'ingwara, kimenyetso ca mbere ni ikimenyetso c'uburibwe, ububabare bwo mu nda bukomeye umuntu adashaka kwihanganira, adashobora no gukorana n'ikintu na kimwe. Ububabare rero muri ico gihe tuvuga ko ari appendicite aiguë. Urumva ni ububabare buje butunguranye budashobora kwihanganira. Igihe naho ari ububabare buje buke buke bukagenda bukagaruka, muri ico gihe bavuga ni appendicite chronique. Duki ububabare mu gihe cya appendicite ahantu buri kenshi na kenshi ni ububabare buri munsi y'umukondo bugana iburyo, bava mu fosse iliaque droite. Fosse iliaque droite ni ukuvuga ngo ni hejuru gatonya y'amasumbisumbi. Ni kubera ariho kenshi na kenshi appendice cyakagahimba cyangwa ya nyama ibigwaye ibitumbereye. Ariko rero kubera appendice iyo nyama imisi yose tama iri aho hantu gashobisobanwe ngo kubera akanyama agace k'umubiri katama kaya aho hantu ububabare bushobora guhindura aho buja. Nk'akarero bavuga ko umuntu umwe kuri batatu appendice zabo zitari muri fosse iliaque droite, donc bitari hamwe dusanzwe tumenyereye. Bavuga ko ishobora kuba munsi y'igiti, bavuga ko ari appendice sous-hépatique, ishobora kuba inyuma y'urura rutonya appendice trop-cœliaque. Muri ico gihe buca byumvikana bwa bubabare ntabwo bukiba buri hahandi twavuga. Ni nayo mpamvu no kwa muganga bigora kwemeza ko ari appendicite iyo umuntu ayigwaye, iyo umuntu atarakora ama examen. Bigasaba rero ko umuntu abanza gukora ibindi bipimo kugira vyemeze. Ibindi bimenyetso bishobora kuzanana n'uburibwe bwo mu nda cyangwa ububabare bwo mu nda. Icya mbere gugira iseseme canke kudahwa. Icya kabiri ni umuriro, gushuha. Ubushuhe bavuga ko bashaka kuba dogere Celsius 38 n'igice. Baravuga ko n'umuntu ashaka kugira n'ibintu byo kumeneka umutwe canke akagira ibintu bita constipation, ari byo kwana ko yituma. Muganga hano aratwiganira ico umuntu yokora yibonye ko bimwe muri ivyo bimenyetso nuko abaganga bamufasha amaze kubitura. Ikintu ca mbere birabujijwe ko umuntu agize ivyo bimenyetso bamugira ico bamuha cyo kurya canke cyo kunywa. Icya kabiri nuko kibujijwe ko bamuha ya miti bita malaxatif, novuga ya miti ituma umuntu yituma mu gihe mubonye byanse ko yituma, kuko bavuga muri ico gihe ko ishobora gutuma appendice ikiturikira mu nda. Icya gatatu nuko bacha bamujana kwa muganga vyihuse. Iyo ageze kwa muganga umugwayi akorerwa iki? Icya mbere baramusuzuma, mu kumusuzuma urondera bya bimenyetso mvuza aho haruguru. Icya kabiri ari examen bivanye n'ubushobozi bw'ibitaro, ni examen y'iradiyo.
bavuga ko kuri radio apandise iza igihe iri inflammé cyangwa yavyimvye igwaye iza kugaragara ari niniya gusumba uko twari tubimenyereye kandi bakavuga ngo iza yera cyane gusumba uko twari tubimenyereye. Igipimo cya kabiri ni ecography cyane cyane inafasha mu gihe apandise itari muri fossile yake itari hahandi navuga twari tumenyereye. Iki ni igipimo cyiza kinatanga novuga umuco mwiza ni scanner yo munda. Scanner yo munda nayo irakenewe mu gihe bishobose igihe byanse kandi ma examen kubibona ko umuntu afite appendicite. Abandi ma examen akogwa ni ama examen y'amaraso bakubwira barabe ko afite appendicite yavuye ku bibazo bya infection n'ama infection. Rero ikintu gikorwa imiti bamuvuza bavuga ko ubwa mbere imiti ngo appendicite ishobora kwikiza ariko ni gake kabaho bavuga ko gake kabaho appendicite ngo ishobora kwikiza ariko uburyo bwo kuvura appendicite ni kuyibaga bakagakuramo kaya gahimba. Ubwa gatatu na antibiotique antibiotique Ese ni iki ryanje ryawe ryatwese ni iki ry'abanyagihugu. Ukwikingira indwara ya appendicite ngo sicoroshe kuko bitoroha kumenya icyayiteye ariko bafatiye ku mugwi w'abikarira gusumba abandi bagafatira kandi no ku kuntu uwo mugwi w'abakiri bato umubiri wabo ufise uburyo bwo kwikingira bukomeye barashobora kubona bimwe mu bitera. Gake bavuga ko appendicite babona icyayiteye ushobora kuba ari ama microbe ubwa mbere yo mu bwoko bw'amabakteri yo mu nda ahandi ni ama microbe bita amaparasite n'inzoka cyane cyane ariko kenshi bavuga ko appendicite batashaka kubona icyayiteye ariko bafatiye ku kuntu appendicite karira abantu bakiri bato bavuga ngo appendicite ikunda gukara ikarira abantu bari hagati y'imyaka 10 na 14 hama hagati ya 25 na 30. Bafatiye kuri iyo myaka appendicite ikarira ku bantu bakiri bato bagafata n'ukuntu kuri iyo myaka uburyo bwo kwigwana bw'umubiri buba buri hejuru niyo mpamvu bavuga ko appendicite yo bishobora kubiterwa n'icyo bita hyperactivité immunitaire. Nuvuga ari ukuntu uburyo bwo kwigwana k'umubiri kw'abantu bakiri bato bukomeye cyane ku buryo akantu kose gadurumanije buca buregisa cyangwa buca bwitegurira kurwanya umwansi ku buryo ari byo bishobora kuba bishika kuri ka gahimba nuvuga ku mubiri bita appendicite ku buryo akantu kose kaduru gashatse kudurumbanya appendicite ikitangura gutegura abasirikare donga kibyimba. Ku cerekeye nk'intwo yikingira bavuga ko appendicite iyo ndwara uravye ubugene iza itunguranye bavuga ko ta bintu byinshi umuntu yovuga ngo bari kuvuga ko yikingira kuko iza keshi na keshi tazi nikivuye ko niyo mpamvu keshi bavuga ko ta muntu yovuga ngo mbere yikingira gute. Reka muguhanura n'ubogora cyane urigora ukabigorera ukongera ukabagororokera ukabikesha mu biganiro bakakumva bose. Kubera ko indwara ya appendicite abantu bashobora kuyitiranya n'izindi ndwara zitandukanye zifatira mu nda muganga Arenshimira Imana ahanura abantu kwirukira kwa muganga igihe cyose bumvise ububabare bwo mu nda buje giturumbuka kugira babasuzume. Mu gihe wumvise ububabare bwo mu nda budasobanutse waja kwa muganga kandi dufatiye ku bushobozi nko ku masantere de santé mu gihe ubonye umurwayi afise ububabare bwo mu nda budasobanutse utashobora kubonera impamvu no kumujana ku bitaro kugira bashobore gukora ama examen teye imbere kuko iyo umurwayi atevye muhira cyangwa agateba ku masantere de santé bituma ya appendicite ishobora komplikazo zayo ni kwiturika igateza icyo bita peritonite bisobanuye ngo ni igihe iturikiye mu nda imicafu igakwira mu nda ushobora no kugira ibyo bita amashock septique bisobanuye ngo ushobora no gushikana ku rupfu. Rero ngerageje gusa n'uca ku masonga mu rwego rwo kwikingira nuko buri murwayi agize ububabare bwo mu nda budasobanutse canke bya bimenyetso bya bindi bavuga hejuru wese yaje kwa muganga hamwegereye. Nimba agiye kuri centre de santé naho centre de santé ikamurungika kugira ngo transfer ku bitaro vuba hashoboka kugira bashobore kumukorera ama examen bakinge binashobotse bamuvure appendicite taraja kuri stade ya complication. Ni kuri izo mpanuro za muganga Shimira Imana are dusozereye ikiganiro amagara soko y'ubuzima cuno musi. Ndashimiye muganga ku nsiguro n'impanuro yatanze ngashimira namwe mwese mwaduteze yompi. Onezime dushimagize nakibateguriye
ndabasezeye ndayifuriza amagara meza naho kuwa gatatuza. Cari ikiganiro amagara soko y'ubuzima mutegurirwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu. Tugushimire na wewe Onesime dushimagize ku kigabane amagara soko y'ubuzima uhejeje kudushikiriza. Tubashimire na mwese mwariko muradukurikira na dusozereye ikiganiro muri Burundi cyo kuri uyu wa 22/2020. Ndashimiye bagenzanje batorokanyije ano makuru muhejeje gukurikira nibagiye n'abamfashije ngo mu buhinga bw'ivyuma bigende neza. Ines Gakiza nari kumwe namwe ndabikebanuye ndabifuriza kugira umugoroba mwiza aho muherereye. Burundi ni ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye